Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tubandanya kubashikiriza inkuru zijanye n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Arengiyome Bunyoni. Ubu amasoko menshi yegereye Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aremeza ko yatorotse, ariko akavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba yarabigizemwo uruhara rukomeye cyane nyuma yo kuganira n'ibihangange nka byose byarwanye muri FDD, bakabona ko bagomba kumutorokesha igihe gito amaze akazagaruka mu gihugu abarundi bamaze kwibagirwa ibyo bariko baramwagiriza. Ni amakuru menshi atandukanye ariko hakaza n'abandi bariko baremeza ko amagara ya General Arengiyome Bunyoni yoba atifashe neza, kuko kuva hashize indwi zitatu nta muntu n'umwe arashobora kumubona, kandi naho yari apfungiye mu ibohero rya Gitega ubu ngubu ntawuhari. Umuryango warituye inzego nga zose ngaha mu gihugu c'u Burundi ngo babereke aho uwabo ari, bakajya bababwira ko uwabo arembye cyane, ariko ikibabaje ni uko badashaka kubereka nyine aho bagiye kuvuriza uwabo. Ibiri gutera abaryango ba General Arengiyome Bunyoni kugira ubwoba bukomeye cyane, bakikeka ko ashobora kuba yaragandaguwe, kuko barazi neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye atamukunda kubera ibintu bitandukanye yamukoreye kuva mu ntango amufashe kugeza ubu ngubu. Ifungwa ndetse n'aho yaba yaratorokeye biracyari igipfungu kuri General Arengiyome Bunyoni, ariko bikaba byashobora no gutera ingaruka zikomeye cyane mu gihe yababuzwe irengero, yaba yaragandaguwe cyangwa se yaratorotse. Perezida Evariste Ndayishimiye arashobora kumutorokesha kugira ngo abone uburyo ki yamugandagurira hanze y'igihugu. Ariyo mpamvu abo mu muryango we bafise ubwoba, bakabona ko ibintu bishobora kuba bibi umwanya n'umwanya igihe uwabo yagira icaba. Babwiye Perezida Evariste Ndayishimiye ko General Arengiyome Bunyoni nagira icyaba byaze bikunze bazihorera, ariko amakuru menshi akemeza ko igihe mugambwe CNDD-FDD uzoba utakiri ku butegetsi, hari urundi rutonde rw'abantu bari mu nzego zirongoye Uburundi bazaca bashikirwa n'ibiriko bishikira Bunyoni. Nibyo Bunyoni ni inkozi y'ikibi, ariko ibyo yakoze hari n'abandi bakora ibisumba ibyo Bunyoni yakoze, ariko n'ubu umunsi wabo ukaba utaragera. Kuba mu nzego zirongoye igihugu womengo isi irasakaye, ariko iyo uhavuye isi irakubera nto cyane. Mu nzego zitandukanye z'igihugu c'u Burundi harimwo abantu bariko barakora ibintu bihambaye cyane kandi bibi birengeje n'ibyo General Arengiyome Bunyoni yakoze. Ibiriko birereka abarundi batari bake ko igihe CNDD-FDD itazaba iri ku butegetsi ishobora kuzahura n'akaga gakomeye cyane, na rya bo nyine bavuga ko bazarongora igihugu kugeza igihe bashakiye, ariko burya ngo nta ntwaro idahera. Bashatse bakitwara neza, kuko umwanya n'umwanya birashobora kubahinduka. Intwaro ya CNDD-FDD yuzuyemwo ibisuma, abanyonyezi, abasesa amaraso, ariko byose barabiteruye babigereka kuri General Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi. Wamengo abasigaye bose ni intungane, ariko amakuru agaragaza ko kubera ibyo bagiye bakora kuva mu ntango bageze ku butegetsi kugeza n'ubu ngubu, abarongoye inzego z'igihugu bava mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD isaha n'isaha, igihe uwo mugambwe utazaba uri ku butegetsi barashobora guhura n'ingorane zikomeye cyane. Ari nayo mpamvu nabo babandanya gusambura imigambwe itandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi nka seneri, kugira ngo ntibazigere batsindwa amatora, bakavuga ko byanze bikunze bagomba kurongora Burundi, kuko barazi neza ko nyine igihe CNDD-FDD itazaba irongoye Burundi, indongozi zayo zose zizafungwa kuko zarakoze amabi atandukanye. Ni byinshi twabateguriye kuri uwo wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Arengiyome Bunyoni, aho amasoko atandukanye ari kuvuga ko yatorotse, ariko andi atandukanye nayo akavuga ko amagara yiwe yoba atifashe neza. Ihagarika rya General Bunyoni ryakiriwe gute mu mirwi itandukanye y'abarundi? Imbere y'uko afatwa, General Arengiyome Bunyoni yari ikimenyetso c'ico bita bihangange mu Burundi. Abagabo bahoze ku rugamba baraheza bahinduka intakorwako mu byo bakora by'ubusuma canke by'ubwicanyi. Mu kazina k'ubuhizi ka Mutama wa kabiri yari yarihaye mu gihe Mutama mukuru yari Nkurunziza. Byaboneka ko Bunyoni yemanga ko ari we igihangange gikuru havuye Nkurunziza. Yakunda kwerekana amatungo y'umurengera afise, akirosa inzahabu be n'umukenyezi wiwe, akiyubakira ingoro nk'iz'abami,
akiyerekana mu miduga myinshi izimbye, mbere akanandika izina ku modoka, yakunda gukwiragiza amafoto yerekana amahirwe y'umuryango wiwe. Mu gihugu c'abakene, abo bamwe bigorana n'ingene baronka ico bapfungura, Bunyoni atanga ishusho ry'abategetsi biharije amatungo y'igihugu. Ifatwa ry'umuntu nk'uwo, ndetse uretse ko amakuru menshi ariko aravuga ko yatorotse, ryari ryakiriwe neza mu mirwi nka yose itandukanye y'Abarundi, ariko ikiriko kirababaza Abarundi ni uko muri ino minsi nyine bavuga ko yatorotse, akaba yaratorotse ata caha na kimwe yigeze akorera Abarundi, ajejwe na bimwe bariko baramugerekaho, byose akaba ntavyo bamubajije, ahubwo bakaba bashimye kumutorokesha ibohero. Ubu ngubu akaba yarahunze, yarigendeye hanze y'igihugu, agiye kwiberaho mu buzima bwiza, mu gihe yakoze amabi menshi atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko akaba nta kintu na kimwe bamubajije, arivyo biri gutera agahinda abanyagihugu, bakabona ko ivyo Perezida Evariste Ndayishimiye aba aravuga ari ibintu rwose bitafise aho bifasiye, ahubwo aba ari uruhendo, aba agira ngo ahende abanyagihugu. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi baranezerejwe n'ihagarikwa rya Bunyoni, ariko ubu ngubu barababajwe n'uko nyine leta iriko irakwiragiza amakuru atandukanye avuga ko yoba yaratorotse. Mu nyandiko, mu biganiro, mu matangazo, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD baremaga ko bashimishijwe n'ifatwa rya General Bunyoni. Izina rya Bunyoni ryibutsa benshi muri bo ababo bishwe banyurujwe canke bahohotewe mu kiringo ca gatatu. Mu gihe Perezida Nkurunziza atakiriho, Bunyoni niwe yambaye amagorwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi babonye mu kiringo ca gatatu. Impunzi zimubonamwo uwazitujije mu gihugu cazo. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi babona Bunyoni nka ruburakigongwe, kizigenza w'abicanyi bamaze abantu kuva muri 2005. Ntibitangaje ngo abo bose banezerezwe bumvise ifatwa rya General Arengiyome Bunyoni, ariko ubu ngubu ikiriko kirababaza nuko nyine leta iriko irakwiragiza ibihuha ko yoba yaratorotse, abandi nabo bakavuga ko amagara yiwe yaba atifashe neza. Baramutse baramwishe batamuryoje ibyaha yakoze, nabyo nyine ntibyakigera bishimisha imirwi itandukanye y'Abarundi. Amashirahamwe yigenga aharanira agateka kazina muntu nawe bakiriye neza ifatwa rya Bunyoni, ariko basaba ko aburanywa ku mugaragaro, ko uburenganzira bwiwe nk'umunyororo bwubahirizwa, ko ahabwa urubanza rukurikije amategeko, kandi ko ibyaha bikomeye yavuzwemwo bitohozwa akabyishura ko mu butungane. Ayo mashirahamwe yipfuza ko umushikiranganji mukuru wa Repubulika akorana na sentare mpanabyaha mpuzamakungu kugira Bunyoni acibwe urubanza ku byaha bya kahomeramunwa yagirizwa. Aba CNDD-FDD baracibaza iyo bizohereza ibya Bunyoni. Baribaza koko niba yaratorotse, baribaza koko niba yaragandaguwe, baribaza ikigiye gukurikiraho nyuma y'uko Abarundi batari bake bazaba bamaze kubura General Arengiyome Bunyoni, bakaba babaza Perezida Evariste Ndayishimiye aho yamushize. Baribaza icyo azasobanurira umuryango wiwe mu gihe no muri ino minsi ibibazo bariko baramuhata atari kubasha kubyishura. Kuva Bunyoni yafashwe, abanywanyi ba CNDD-FDD bari mu gacerere gakomeye cane. Ku mbuga ngurukana bumenyi ntaco bavuga, abahora bishongora mu gutukana ntaco bavuga, babona umukino batazi iyo uzohereza. Ntibazi ko Bunyoni nawe bagiye kumwita umwanzi w'igihugu akorana n'abakoroni. Baribaza nimba koko hazobaho urubanza canke ko bizohereza mu kumvikana hagati y'abavukanyi basharirikanye. Benshi baranibaza nimba Bunyoni azijana canke ko Perezida Ndayishimiye ategekanya gufata n'abandi. Impande zisharirikanye muri CNDD-FDD ni zibiri. Uruhande rw'abitwa ko begereye Perezida Ndayishimiye barashima ifatwa rya Bunyoni, babona ko rizotuma Ndayishimiye yiganza akagira ubutegetsi bwose atawumuvugaruza. Ariko urwo ruhande nyine rufise ubwoba ko abashigikiye Bunyoni bashobora kwihora. Abo kwa Ndayishimiye baratinya ko hashobora kwaduka abagerageza gutembagaza ubutegetsi, ariko bakizera ko atawabishobora adashigikiwe na General Prime Niyongabo arongoye igisoda c'u Burundi. Ariko muri no minsi aho General Arengiyome Bunyoni atorokeye, birashoboka rwose ko Prime Niyongabo yafasha abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko nawe arabizi neza ko adakunzwe na Perezida, kandi arabizi ko nawe ari ku muryango wa gereza, ariyo mpamvu
nawe yafasha abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Kuba Perezida Ndayishimiye aherutse kongera umushahara abapolisi n'abasirikare biha icyizere abiwe ko abasoda batakurikira uwogerageza gutembagaza ubutegetsi. Ico abo kwa Ndayishimiye batinya kurusha nuko hashobora kuba akarwi kagerageza kugandagura Evariste Ndayishimiye. Mu gihe inzego zose z'umutekano zuzuyemo abakoranye na Bunyoni n'abagenzi biwe, ico ni ikintu cyoroshe kandi uko inzego zubatse kugeza ubu, urupfu rwa Ndayishimiye rwoha amahirwe menshi abegereye Bunyoni gufata ubutegetsi ata n'ibyo gutembagaza ubutegetsi barinze gukora. Igihumuriza abo kwa Ndayishimiye ni uko Bunyoni azwi nabi cyane mu makungu kandi n'aba-CNDD ubwabo bakamufata nk'umuntu yishima abasuzugura. Hari n'abavuga ko byoba byiza abashigikiye Bunyoni biyerekanye bose maze Ndayishimiye akabikurako bose. Uruhande rwa Bunyoni rugizwe ahanini n'abavuga ko bari mu iragi rya Nkurunziza barongowe n'urongoye umugambi uri ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo. Ni narwo ruhande rubonekamwo benshi mu bavugwa mu mabi yo gusesa amaraso. Intagondwa ziterekwa imigenderanire myiza n'u Rwanda, baterekwa gusubiza kubona abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abaharanira agateka ka muntu bahunguka bakagaruka mu Burundi. Bunyoni ntibamukunda cane ariko ifatwa ryiwe baribona ko rije kubaca intege. Benshi muri urwo ruhande bibaza ibigiye gukurikira ifatwa rya Bunyoni ndetse n'uko yoba yaratorotse koko, baribaza niba koko ibi bintu byaba ari ukuri. Benshi bibaza nimba Ndayishimiye atariko agenda gahoro gahoro kugeza bikuyeho bose. Nk'uko bigenda mu bihe nk'ibi, hari abatanguye kwishikana kugira bacungure agatwe ke maze babonwe neza n'uwo bibaza ko azotsinda. Aho haravugwa nka Geras Daniel Ndabirabe ko yamaze kwishikana yegamira iruhande rwa Ndayishimiye. Imvugo Wirinyamitwe aherutse gukoresha mu gutuka abasaba ko uburenganzira bw'umuryango wa Bunyoni ndetse na Bunyoni bwiwe yagaragara, yafashwe nk'ubutumwa ahaye Perezida Ndayishimiye ati "Perezida raba jewe sindi kumwe na Bunyoni." Amatati ya Nkurunziza na Rajabu yatumye aba-CNDD biga kwiyorobeka cane. Ntawuvuga, ntawerekana neza aho ahagaze, uzonesha niwe abazokurikira. Ndayishimiye akanesha bazomukurikira, Bunyoni akanesha bazomukurikira. Ikibazo nyamukuru Evariste Ndayishimiye agiye kugira ni ico kumenya abo bari kumwe koko, kuko hafatiye ku byabaye kuri Rajabu, abatamushigikiye nibo bagiye gufata iya mbere mu guhayagiza Ndayishimiye. Abashigikiye Bunyoni nabo bazaja imbere mu kwerekana ko bashigikiye Ndayishimiye, gutyo bamugwanirize mu nzego mu ruheru rwinshi cane nk'uko biriko biragenda muri no minsi, kuko kuva aho General Aringiyome Bunyoni yakuriwe mu mabanga yo kuba umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi, ibintu byagiye byaba bibi cane, ubutunzi buratosekara ku buryo bukomeye cane, aho abarundi batari bake batangiye gusaba Perezida Evariste Ndayishimiye ko yagarura General Aringiyome Bunyoni, kuko igihe akiri umushikiranganji wa mbere ibintu nka byose byaragendekaga, none aho mukure mu mabanga bakanamupfunga ibintu byagiye byakunyuka biba bibi kurushaho. Umuryango wa Bunyoni watahuye agahotoro ico arico. Umurwi wa gatatu ni umuryango wa General Bunyoni. Ni umuryango munini cane. Uretse urugo rwiwe hazamwo inshuti nyinshi z'umukenyezi wiwe n'ababegereye. Benshi muri bo bari bafise ububasha bukomeye. Bamwe bahora bavugwa mu mabi menshi kandi bakaba intakorwako. Ubegereye Bunyoni harimwo n'abarongoye amasengero yegukira Bunyoni n'umukenyezi wiwe. Aha ntawakwibagira ko Bunyoni akoresha abantu batari bake mu rudandaza rwiwe. Hano harongera ko abo basangiye imitahe canke bakoresha amafaranga yiwe mu bintu bitari bike. Ntawakibagira kandi ko Bunyoni yagiye ku rugamba afise ingabo zizwe ko hariho abo yagiye aranyegeza mu nzego zitandukanye nk'inderesi ziwe. Abo bose bari mu minwe, barumiwe n'ifatwa rya General Bunyoni, bari bazi ko ataca bamukonya mu Burundi. None ubu bariko baratangazwa nuko leta iri kuvuga ko yoba yaratorotse, ariko bakabona ko atigeze atoroka, ahubwo ko yaba yaragiriwe nabi na Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu muryango ni naho hari abariko bariyamiriza icese intwaro y'agahotoro ya Ndayishimiye, abiyamiriza ihonyangwa ry'amategeko, abavuga ko abafasha Burundi bakwiriye gufata ibihano n'ibindi. Imvugo yahora ikoreshwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ubu iriko yumvikana mu muryango wa Bunyoni.
mu muryango ni naho hari abagabisha ibindi bihangange ko ibiriko birashikira Bunyoni n'abandi bitazobasiga. Bisa nk'uko umuryango wa Jenerali Bunyoni woba uhejeje kwikangura ubu nyene, akaca ubona iyindi sura y'Uburundi uwo muryango utaruzi. Ubu niho ukimenya uko ubwoba buri mu Burundi, ubutungane budakora, iterabwoba ry'inzego z'iperereza, imiryango ibaho mu bwoba itazi ababo iyo bapfungiwe, inyagwa ry'amatungo y'abantu atacamira, inzego zibesha ko zigenga kandi zikoreshwa. Umuryango ntuzi ko Bunyoni ari mu bubatse iryo terabwoba mu Burundi. Ubutigu bwageze kwa Ndayishimiye. Perezida Ndayishimiye amaze imyaka 3 akarira abacamanza ko barenganya abanyagihugu, ariko uko azokwigenza muri dosiye ya Bunyoni nibyo bizerekana abarundi Perezida Ndayishimiye uwo ari we by'ukuri. Aho bigeze ntagishobora gusubiza inyuma, yoba yerekanye ko ataco ashoboye, ategerezwa kubandanya agacira urubanza uwo yamaze kwagiriza amabi atari make. Niyafukira amabi menshi Bunyoni yagirizwa, Ndayishimiye azoba yeretse isi yose ko ataco bamwitegako ku bijanye n'agateka ka muntu. Azoba yerekanye ko nawe atahura ko ubutungane ari ubwo gukoreshwa mu nyungu z'ubutwara gusa. Niyamuha urubanza rukozwe ku mugaragaro, rwubahiriza amategeko n'uburenganzira bw'umuburanyi, akongera akamuburanya ku mabi menshi yababaje abarundi, Perezida Ndayishimiye azoba ahejeje kwinjira mu mateka y'Uburundi nk'uwahagarariye ubutungane koko. Burya yobikora neza Perezida Ndayishimiye yosanga kabaye akaryo keza ko gusubiza hamwe abarundi batatanijwe n'ikiringo ca gatatu ca Perezida Nkurunziza. Ariko abarundi benshi ntaco biteze kuri Perezida Evariste Ndayishimiye kubera ukuntu ibintu byose bikorerwa wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Arenguiyome Bunyoni, byose bikorwa mu gipfungu gikomeye cane. N'ubu ngubu bakaba bavuga ko yatorotse, ariko abarundi bakaba batazi neza niba yaratorotse canke se niba koko amagara yiwe atifashe neza, canke se koko niba yaragandaguwe nk'uko bamwe n'abandi bari kubivuga. Ariko ikibabaje nuko nyine leta itaragira ikintu na kimwe ishikiriza kuri ibyo biriko biravugwa, aho abarundi bariko babaho mu bwoba bukomeye cane, bakibaza ibigiye gukurikiraho nyuma y'itoroka rya General Arenguiyome Bunyoni, bakibaza koko niba Perezida Evariste Ndayishimiye yarakoze ikosa nk'iryo ryo kuba yamugandagura, canke se bakibaza ukuntu General Arenguiyome Bunyoni wari ucunzwe kuriya yaba yaratorotse. Ibyahita byerekana ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ata ngufu bufise, ko umwanya n'umwanya bushobora kuvaho. Hari amakuru menshi turiko turabatohoreza ajanye n'itoroka rya General Arenguiyome Bunyoni, ndetse n'aho yaba ari ubu ngubu, byose turaza kubashikiriza amakuru yacu. Hanyuma wipfuza kuzajya abo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi vyonda kuri sabone kugira ngo uko rishizeho inkuru n'ibiganiro by'ubu wa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.